hari kandi akabazo bifatanye ubushikiranganje bwarerekanye ko bugiye gushiraho ikarata karanga muntu nshasha igezweho, iyo nayo igezehe? Ikibazo bifatanye kandi umushingamateka Agathon RWASA mu minsi heze yarasavye ubushikiranganje ko yotunganya ikoraniro kaminuza kugira ngo atore umuti w'ikibazo kiri muri uwo mugambwe SNL. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ntibwavyemeye, bugira buti hariho ikibazo cyo kutumvikana, ariko mu minsi mike uruhande batumvikana rwaremerewe gukora iryo koraniro kaminuza. None hisunzwe iki? Umuti waratowe koko? Ico kibazo kumbure n'umuvugizi wa leta yogira ica kivuzeko. Ikibazo kigira kabiri ndagitumbereza ku bavugizi b'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ubw'uburimyi. Mu mpera z'ukwezi z'umwaka uheze wa 2023 ibiro vy'umukuru w'igihugu vyarasavye ishirahamwe rihingura isukari Sosumo ko ryo kwihutira kunyarutsa ibikorwa biraba imigenderanire y'iryo shirahamwe na Sarai Group ryo mu gihugu c'Ubuganda. Ibikorwa vyaboneka ko vyategerezwa gutangurana n'ukwezi kwa mbere uno mwaka wa 2024. Mbega ivyo bikorwa bigeze? Murakoze. Urakoze. Murakoze, nitwa Lieutenant Colonel de Police Petero Nkurikiye, nkamvugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ikibazo kijanye ni tegurwa y'ibwirizwa rigenga amatora aho rigeze kubira ubushikiranganje. Integuro y'iryo bwirizwa yaraheze mu bushikiranganje, ubu yarungikiwe izindi nzego zeje gushiraho amategeko ziri hejuru. Kwijanye n'ikarata itiganwa yari yavuzwe ko izoca ikoreshwa muri ayo matora, ikarata karanga muntu kiriko kirakogwa bijanishwa na rusasuma y'abene gihugu iri kwiraba niya hezi igikorwa rero mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Bimwe mu vyo izoba yatoye nivyo bizoheza bice bikoreshwa no mwiyo karata karanga muntu ntigana mu ntumbero yuko yoheza igakoreshwa mu matora yimirije. Mwabajijwe kandi ikijanye n'ibikorwa by'umugambwe SNL gwaho ikoraniro kaminuza ryasabwe n'urongoye uwo mugambwe gwasa kankigwa, ariko mu nyuma mukemerera uwundi. Yabajije ati mwisunzike. Ukungene vyagenze nuko wahoze arongoye umugambwe SNL yategekanije ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Mu bisanzwe ubushikiranganje sinabwo bwemerera amakoraniro nkayo y'imashirahamwe canke y'imigambwe, ahubwo amashirahamwe canke imigambwe arandikira ubushikiranganje kugira ngo abumenyeshe ko azotunganya ayo makoraniro. Rero uwo mushinga amateka gwasa gato yarabikoze ivyo, ariko ntisunga ivyo ubushikiranganje bwari bwagiye buramubwira yo kwisunga kugira ngo atorere umuti ibibazo vyari mbere mu mugambwe. Rero kubera atari yavyisunze nico gituma ubushikiranganje butamwemereye ko atunganya iryo koraniro kaminuza. Hanyuma ubushikiranganje bubonye atari ko arabikora, mu nyuma havuye haza abandi bo muri uwo mugambwe nyene inararibonye mu ndongozi zo mugambwe, kandi warabirekuriwe n'amategeko y'uwo mugambwe. Nawe arandikira ubushikiranganje bumenyesha ko agomba gukoranya ikoraniro nk'iryo. Ubushikiranganje burabiraba busanga amategeko y'uwo mugambwe arabirekura, mu gihe uwurongoye icege umunyamabanga mukuru atabikoze haba hasigaye iyo nararibonye kubikora. Nico gituma rero uwo yaretswe araheza arabikora. Hanyuma amaze kubikora barafashe ingingo. Izo ngingo rero baragize icegeranyo, harimwo no gutora umurongozi mushasha wo mugambwe witwa Nestor Girukwishaka. Hanyuma bahejeje
barasubiye barandikira ubushikiranganje baburungikira icegeranyo c'ivyavuyemwo kugira ngo burabe ko vyisunza amategeko maze buvyemeze hama ubushikiranganje buraraba usanga vyarisunza amategeko buca buravyemeza. Muncuro umushinga amateka RWASA gato yanditse asaba yuko butunganya ihuriro ry'umugambwe mu nyishu zatangwa harimo yuko hari amakenga yuko hobaho no guhungabanya umutekano hagati y'izo mpande zibiri. Ubu mwari mwamaze kubona yuko ico kibazo camaze guterwa umuti. Ikibazo cuko hari gushobora kuba ihungabana ry'umutekano ikikurikiranirwa hafi n'ubushikiranganje kandi murazi ko bwari bwafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'uriya mugambwe. Ubu abarongoye umugambwe bashasha nibaza ko bazoca bihutira kuza kumenyesha ubushikiranganje imigambi yabo n'ivyo bafise n'ingene bagiye kubandanya bakora, hanyuma ubushikiranganje buheze burabe busanze ata ngorane z'umutekano bishobora gutera buheze bubareke bakore mu mwidegemvye atangorane. Ico twomenyesha coco nuko ubushikiranganje butazokwemera na rimwe ko hoba umuntu wari we wese atera injyane n'akajagari mu gihugu. Uwo azoheza akurikiranwa ashikizwe ubutungane kugira ngo dukinge amaraso yoseseka. Ivyo twaranabivuze ejo bundi igihe twariko turavuga bijanye n'ibipapuro hariho abantu biyitirira uriya yahoze arongoye umugambwe bagenda bandikisha bateza ko imikono mu ngo batanga ubutumwa bw'iterabwoba kuri bwa buhinga za gihuri. Twarabagabishije n'ubu turasubiye kubagabisha rero tubamenyesha yuko umuntu wese ariko ararota agomba guhungabanya umutekano muri kino gihugu ko atantambwe nimwe azoduterana tuzomufata hama tumushikirize ubutungane bumubaze ivyo vyaha agomba gukora. Murakoze. Alain Desire nyene yabajije mu bushikiranganje bw'ubudandaji aho ivyo gukora aho ishirahamwe Sosumo rigejeje gukorana n'ishirahamwe Salai Group ryo mu gihugu c'u Buganda. Murakoze. Nitwa Niyukuriyo Nezim nkaba mvugira ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Nivyo iryo shirahamwe Salai Group hamwe n'ihinguriro Sosumo bari mu mugambi wo kwiyunga kugira ngo ibikorwa bijanye no kurima ibikaju hamwe no guhingura isukari bibandanye bigwira kandi isukari ya Sosumo ishobore kuba nyinshi turonke iyo abene gihugu bakenera twongere turonke niyo dushora hanze kuko uravye indimiro ishirahamwe ihinguriro Sosumo risanzwe ririmako hamwe n'umugambi wo kwagura izo ndimiro urerekana neza yuko dushobora kuronka ibikaju bikwiye. Ariko tutarinze kurondogora ikibazo kiratomoye ivyo gukorana n'ishirahamwe Salai Group ryo mu Buganda bigeze kuva batanguye mu mpera z'umwaka uheze barabandanya ibikorwa, ariko twomenyesha yuko kwigenekerezo rya 18 y'ukwezi kwa kane ariho ibikorwa hagati y'ayo mashirahamwe abiri bizotangura. Murakoze. Ariko mu rudandazwa rw'isukari haribonekeza agahaze aho usanga abajeje intwaro aribo bariko baratangiye sukari, hari n'abaca baja kuyidandaza ku kiyiko bimwe twita ku kiyiko. Mu bushikiranganje muri ko mukora iki kugira ngo isukari yibonetse ironke abayigenewe? Mu ntumbero yafashwe yo kudandaza isukari nuko abajejwe intwaro babura amatari hamwe n'abajejwe intwaro baje hamwe kugira ngo barabe isukari ikenewe hanyuma baje gusaba iyo sukari muri Sosumo. Ishirahamwe ihinguriro Sosumo rero riratanga isukari bivanye ni no quantité abajejwe intwaro baba basavye ku ntara.
igisigaye ni ugukurikirana koko kw'ababa barose iyo sukari mu badandaza bayidandaza ku rugero bisabwa ko kandi bakayidandaza no ku giciro cyashinzwe na leta. Aha ico tumaze imisi tubona nuko hariho abadandaza bamwe basaba impusha ko bashaka kuza kuzana isukari ivuye hanze, mugabo ugasanga ahubwo babitse isukari bahawe n'ihinguriro Susumo, bigatuma rero baca bashaka kuyidandaza ku giciro kitashinzwe na leta bitwaje ko ngo baba bayikuye hanze. Aha twashaka gusaba yuko abajejwe intwaro n'umutekano bohashira inguvu cyane kugira ngo vy'ukuri isukari iba ibonetse tuyisabikanye ku rugero rubereye kandi itangwe ku giciro cyashinzwe na leta. Urakoze. Tugaruka yani imbere umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe ikibazo kijanye n'igitoro aho hashizweho isosiyete yitwa Sopebu, ati mbega kabya iyo sosiyete izanye nakahe amashira hamwe yarasanzwe akora ico gikorwa azoca afutwa. Yabajije kandi n'ubukene bw'amadolari bw'amadovize ariyo ahanini arangura ico gitoro, ati ubu azoba yabonetse. Hamasabe imbere yuko atwishura abadufasha baye baratwegeraniza abene gihugu 10 kugira nabone bace bashikiriza ibibazo byabo. Ijambo ni gwanyu Girene Gatoni. Murakoze. Shimire umenyesha makuru Francine yambajije kino kibazo, yabajije nimba iyo shirahamwe riheruzwe gushigwaho rizozana umuti urama. Novuga nti ego cyane. Iryo shirahamwe ritanga icizere yuko umuti urama w'igitoro ugiye kuboneka kandi vuba. Ati kubera iki akabijya ko barakahe